uyu munsi Burundi buca bukwiza imyaka 59 bwikukiye, ishirahamwe Parseme ryashikirije ivyo abarundi bofatirako kugira ngo bafatane mu nda basezere burundu indyane no gucanamwo vyatumye Uburundi businzikara. Reka rero mukurikire umukuru w'ishirahamwe Parseme Faustin Ndikumana. Kuri uyu munsi buca duhimbaza imyaka 59 Uburundi bwose ntayo kwikukira, ishirahamwe Parseme twarasohoye umwihwezo turaba ibijanye no gufatana mu nda kw'abarundi, cohesion nationale, bimwe byari byifashe muri myaka iheze gushika uno munsi, na cane cane ingaruka vyagiye biragira mu butunzi bw'igihugu. Nuko mubize murazi ko dukunda kuvuga yuko mu bisubiza ubutunzi nyuma y'igihugu ibintu by'indyane za politike, ubwicanyi, ubunga iki, ibintu byasubije inyuma cane ubutunzi bw'igihugu. Ntawe uyobewe rero yuko muri za 61 na 2 65 69 72 88 91 kuva 1993 gushika mu 2005 ndetse n'ejo bundi mu 2015 bikaba byari byasubiriye ibyo gusubiranamo hagati kw'abarundi. Uravye rero ingaruka mu by'ubutunzi byagize ni nyinshi cyane. Nka 61 ngira dufashe igihe umugani atari umugani yagandagurwa, baravuga ko umwimbu mu Burundi wasubiye inyuma ibice 14 kw'ijana, mu 72 ibice 7 kw'ijana. Gusubira inyuma 93 gushika mu 2005 ya myaka 10 twara mu ntamba, donc umwimbu PIB wasubiye inyuma ibice 33 kw'ijana, 33 kw'ijana. Hanyuma ubukene uva kuri 33 kw'ijana uca buja ku 66 kw'ijana kuva mu 1993 gushika mu 2005. Ubukene bwiyongeye kuva kuri 33 kw'ijana uja kuri 66 kw'ijana. Umwimbu nawe wagabanutse 33 kw'ijana. 2015 tugiyeyo ubukene baraba ko bwavuye ku 67 ku barenga 70 kw'ijana. Urumva inyana za politike zaraduhanze gusubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu. Nubwo rero tuvuga nsabwira ngo bitero ku murasi economique kuzaba mu gihugu ko tugerageza tukasezerera burundu ayo mabi n'ayo mashano yagiye aratuzingamika. Ingene rero bigenda handi kugira ibintu bijya bisezerera, barabona ati yega abantu bashaka kuba batandukanye muri ibintu bibiri, ariko bariga neza bakavuga bati ibintu bikuru biduhuza duhurirako ni ibi rero tubihuriyeko tukabivomera turabiraba tubyivarwa byo dutuma kumva twumva yuko hari kiduhuza gusumba ibidutandukanye. Niko mu bihugu byagiye niho rero twavuga tuti twebwe rero muri Parseme tubara ko ari ibintu bine byoshobora guhuza abarundi, bagiye bakavyicarira bakabisubiramo, bakagira za deba bakabisubiramo, byotuma tugenda turasezerera zindyane burundu, gufatana mu nda kukaba kuri kwamwe muri iki gihugu c'Uburundi. Ubwa mbere no kubanza kwibuka yuko mu gihugu ari igihugu kimwe, abantu basangiye ururimi n'imico imwe, ico ni ikintu gihambaye. Abantu nubwo baba batandukanye guti bamaze gusangira ururimi rumwe n'imico imwe, ubutandukanye bwabo bwamaze kugabanuka. Sinzi ko mumva mu bindi bihugu bo usanga n'indimi n'ingorane ingene zija no mu nzego za leta niki. Gusangira ururimi rumwe n'imico imwe ni ikintu ca mbere kiba gihuza abantu mu gihugu, na cane cane ko Burundi ari igihugu twovuga ko cabayeho kitashizweho n'abanyamahanga, kigeze kibakire n'abanyamahanga. Burundi bwami ari Burundi buju, abantu basangana abarundi bafise ururimi rumwe n'imico imwe. Ntabwo ko nta ntara yovuga ati Kirundi nije na gitabo, cyane uvuga ati ntaravuga Kirundi navuga Kirundi rurimi. Urumva rero ni ibintu mecha. Ikigira kabiri gishobora kubuza abarundi ni ibintu bita amasezerano abarundi bamaze kugirana. Haramaze ko amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Ayo masezerano
n'umukuru w'igihugu arahira, abantu mu nzego barahira, bayavuga mu ibwirizwa shingiro. Ndetse niyo babanza no kuvuga imbere yo kuvuga n'ibindi, nzokubahiriza amasezerano n'ubwo abarundi n'ibwirizwa shingiro. Hari amasezerano yarusha yaje kuyuhirira, none ayo masezerano ko ari abiri, abantu bamaze gusezerana kabiri byo bananira kwicara hamwe bavuga bati dusezerere ikintu. Izo dokima zibiri rero zirakwera zo kwicara gasura zihuriye aho niko bamaze gusezerana kabiri ubandanya bapfiki barasezeranye amasezerano y'abarundi bongeragira amasezerano yarusha turamaze gusezerana abarundi ibyo byose none abantu bamaze gusezerana ayo masezerano turasubira tukayaraba ibirimo mbere ugwaruka barabigisha ati amasezerano y'ubumwe abarundi yuko koraca imyaka ibirimo canke yarusha ko mbona narusha ariko araja mu ngiro turavye ivy'amasevere byose ariyo biri none ayo masezerano atumara iki tuyaha agaciro kangana turaraba ibirimo murumviriza mu nzego zose nta mutegetsi arahira atabanje kuba ko azokubahiriza amasezerano y'ubumwe bw'abarundi no mw'ibwirizwa shingiro mu mpinyutse niwe hari nk'ikimasezerano y'ubumwe bw'abarundi mbega amasezerano yaciye gufasha amasezerano y'ubumwe bw'abarundi barasezeranye ica gatatu yindi gatatu mvuga ni incungu twemera incungu tuti incungu yo kwikukira n'incungu ya demokrasi izo ncungu turazemera kandi barafise amajambo meza zashikije twaba two turayumviriza none harabuze aho dushinga ni na centre yo kwigisha ivyo byiyumviro bashikiriza abasaba bari bwavuga ati ko yashikije ijambo rikomeye bijanye n'uburongozi bwiza na tolerance politique kwihanganirana ndadaravuze ijambo ryiza mu bijanye na demokrasi n'agateka kazi na muntu none harabuze ko dushinga nk'ikigo centre yo kwigisha yo kwitirirwa mu bantu ikigisha abo bategetsi bashasha ugwaruka tugira reference kuri ibyo byumviro abo bantu bashikirije twaje tuba tuti mwe muri incungu tubashize ku noti turemera ko muri incungu ahandi mu bindi bihugu ni kwimeza aho yisi incungu ibyumviro vyabo nibyo biguma bavomamwo bikitwa yuko babihuriye kuko biba byarafashije abantu kuko tuba twemera twese ko ari incungu z'igihugu ko ari incungu ya demokrasi n'incungu yo kwikukira incungu ya demokrasi. Ikigira kane ni iki kintu bita abarundi bari bafise kera twe twari dusanzwe dufise ico bita valere y'ubushingana kijya kiri n'ibintu bikomeye cyane niho yerekana ko abarundi mu bisanzwe ba kera cyane basokuru bacu batwe ko bari bahagaze ku buntu honetete ubushinganaye utabindi yarya ubutungane n'ivy'intwari bereye tutagira akarenganyo byose niyo tubivoma abasokuru baratweke ko bari bafise ubushinganaye ni valerize kwerekana ati ubutungane kutabindyarya kutabaniryo kutagibija kutaba umuhimbi kutagira iki wumva turafise iyo tubivoma twebwe tuvuga tuti ivyo bintu bine yaba twicara tukavuga tuti tubirabe twumve yuko ari ibintu dusange bishobora kubera inkingi zo gusubiza hamwe twibaza ko byogira ico bifitseko nico gituma dusaba rero impuzeyi uburongozi buhari no munsi leadership politique ko go bikorera ko cane kugira gutume abarundi gusezera ibintu bibasubiza inyuma mu yano bukorganiza débat kuri ibi bintu simvuze ko ari ibi vyonyene kumbere n'abandi bashobora kwiyumvira bakavuga n'ibindi mugabo nisemo tuze tuti ivyo bintu bine abarundi bose barabihuriraho ntawe uvuga ko ivyo bintu bine atavyemera kandi birakomeye cyane mu buzima bw'igihugu nubwo twaba mu migambo itandukanye wazi ko imigambo ikunda gutandukanya abantu kubera no gushikira ubutegetsi kuronka amaronko ko tuvyumva mugabo ibi bine twese turavyemera ibi rero byo tugenga kumbe n'abashakira amaronko ubutinda bagaca bugufi
bakavuga bati dukorera igihugu mugabo turafise ibintu biduhuza waba umufrodebo waba umusenedefdede waba umuseneri waba uwari we wese cyangwa utari mu mugambwe nibaza ko ibintu bine tudondaguye atanumwe avyemeye bitatanu atavyemeye kwese tubihagaze dusabire rero ku butegetsi buhari kuko turavye ngene Burundi bwagenze kuva mu 60 na kabiri gucikukira gushika uno munsi bwagiye bugira ingorane mu bijanye n'uburongozi leadership hakaba ingorane twizere rero yuko uburongozi buhari bushasha bwotuma abarundi basezerera iyo nzira mbi bukabazana mu deba kuza baragira ibiganiro babigira deba kugira bibukanye ibintu bikuru basangi nubwo baba bari mu migambi itandukanye nico twishaye mu gihugu wacu mudasangiye umugabo umengo vyose mu gihugu ntimuzopfa muyibonye kumwe yari imigambi ikomere kirahana n'ubutegetsi ngo mu migambi itandukanye n'ivyumviro mugabo tugaruke tuti ibi bintu bine tuhagaruka nizo piliye dushaka kubaka igihugu tuhagarara ibyo rero dusaba yuko ni naho ya independence naho nyene yogenda ikomera igihugu gasubira kikibahiriza kabandanya kigira isimo mu makuru